Hale. Ndibaza jewe. Igihe naja mu kiroberi ntitwari kumwe. Ya mzewe ndabizi. Ntitwari kumwe. Ya. Manzo fukame ngaho. Fukama ngaho. Wenda ngira nawe wagikobora wewe wigikobora wewe. Sinakushye ngo jewe ngo uzaza gutwara inda usera ngaha. Dawe ngana vyibona. Ibishati byawe mega ni susa. Magi! Shari hakumungu wamubonye toka ahubwo rero ndigiri ugani turajana abona kweli heme abo jenda ndigiriye naje sinobana n'umugore jana nico gipamtumanye jana Sheri Chigike gashi kandi je burya abakobwa banje bantera amakenga gute je ndavye imyitwaro ko baritwara oya nyorohereze gato gute kamushinga nawe wanje none ntavyo ubona oya je ntavyo mbona ntavyo ubona gute kandi none siwe mwirirwa na keshi oya reka kumbeshera umwana wawe ntitwirirwana oya ntaco reka tugere muhira ushima yuko ivyo mvuga ari ukuri uraza kubibona katugende ndakuzanira agatebe bansabuke aruhira iyo ntebe urashaka kuyigwima ngo ushake n'ikire ngaha hanze twaranire kuko ibicaye hasi nari ndakuzanira agatebe asharika burya je hari kimba kigisi reka nzunyagiye mbeho aishari naho umenya ayi ngwana uri ngaho nibige none mweka muguma mungo yene yandera kamara twaguhaye reka mawe ngire gute Nasiri me amaji ponja umbiriza harwe kabiri gatatu wambunje mega pounje bimbere uko nikorera kure nega shamushinga nahe wanje
nyazinda nabitahuye. Jewe ahanye. Numva narushe. Numva nashe ku mutima. Turuhiye hamwe. Umviriza. Uyu mukobwa suwi wawe. Sindabazinga nkaza kurondera ubuzima muri kumwe. Nguyu natakubera imbiri bindu. Uyu nyene. Imbiri bindu. Atange kugendana n'abana bo kwa Ntuze hariya epfo kuri ka gasozi hamwe n'imbango bangura umuntu Ntabyo nziye gutiyava ngahabwiye kagiye gutembera abagenzi. Je naje ndiya turanzikiye nzomumwa nze numbe hari cyabaye we gusa utugende we gusa utugende Sawa muhungu wacu Rasta mugosi uri mucyaro ne nkokora mu kanyango rasta kweri uri umuntu w'umusore we nta nisha nta maze ivyo bintu manzi ivyo bintu mbeho maze ivyo bintu cyangwa kwikamera nti Karomeze uko nibindi. mwe ko muje nabi mwe ko muje madam ndabira gatebiri cyane imeze gute imeze gute ahaye hajya avuga ati iyi mbwa irinze ikoboka ubuhanza niba yamenye inzu ingeso zose wirirwa ngo ndazizi iyo wirirwa hariya hepfo ndahaze hariya hepfo hariya hariya kwa Kanyanzi nirabira akantu je nashaka madamu niyicaye navuze ati maze ibyo kuruntu kandi akakagazo na madamu fati phone banda kubwira niyo ntebe ndaheze kwicara ku madamu wiyicare ngo ndakumva je ndi usaje umviriza rero manzi utekereze ndakubwire tuti usubire kubona nawe bahungu bo kwa Kanyenzira Kamungu wagize nakanye nibiki? Biriza mereje je shaka ndakubwira bajya baza kundaba ngaha je sinja kubaraba none gamze umva no cangirana bajya baza kundaba ngaje akonda fata kantu sawa umviriza icyo no guhanura je ko je namye ntekereza kuva na kera ni gute utambonye mu busore bwanje ukugira ngo muno mugore wewe we nega muzehe we ko kera atamajambere yaraha sawa nta majambere yari mitwaza amajambere none ko umusitari kandi umuntu mwiza w'umugabo kandi nkitwara neza weri ndya nzokwereka irubuje namaze kugera mu bigero madame ara n'umuhungu wanjye ndavuga akamega je ntari karanye none umva muze ngiye kuryama nakubwira ko ndakumoje ngiye kuryama hama nawe ubure kutuza kuragira tiya mpene ndagusanga ziko zirasonda urabo wenda kweli Iki kweli wewe vyagufasha. ntacyo na kimwe cyo muzahuga Siga utwapowe nibiki? ko nama nabwiye wese nama nabikubwiye Ushingiye iwayi wewe. oya ntabi iwayi noma je hari ibintu nk'ibyo noma ahubwo amaguru ndara Sa inyaruka ngana wewe rero usafiri urumva. mzee arakaze mangira mzee arakaze mzee arakaze mangira kana na awala tahari aje bona ina gataye Sabga? Ntiwazinze kuvoma Bene nde ari kuyavoma. Aisha Ntabyanze urabyara ukibyarira akazi. sawa sawa nziza Aisha Aisha Waruja mama wave kuvoma nawe ujyana Alambia mama wave kuvoma nawe ujyana uri mitiro wahe uzozimbora ariko wewe aya majoro wa mutaha kuwa mbere utaje ijoro kuwa kabiri utaje ijoro kuwa kane utaje ijoro kuwa gatandatu utaje ijoro amasaha narayanditse turatahira ahubwo mbi imbere tuzohura na nyoko
Shakumeze gute gashaho uko nari maze iminsi ndakwandikira no ku telefone ntunyishure Yashe telefone yaguye mu mazi. kandi rero je nko nakubwiye aje muzehe wawe ryari twarahuye mbona ndavye nabi ntibagushwaniye wa munsi tuvana Kare urazi nyene bangize. uravye ko nenda kuvuga ubwo sinzi imbere ujya muzehe wawe sinzi icazo azohava agirira nabi we nubibona Kare oya mbere ntacyo azokubwira. mugaje ndakubwiye sivyo nenda kukumbwiye bibaye no nenda kukumbwiye ngende nze kugufatira akantu kamwe kweri pantuzeya we turagira hano Muhamagari Aisha. Bikira Mariya na Yosefu kwikinga ubuzwe ntunze abagore babiri mu nzu wawe mugore ryari wewe uri umugore wanje soka Babarira papa sinzosubira. bayo mamayi mujane n'umukobwa wawe nakumye nakubwira wewe utumva jana n'umukobwa wawe Tukubarira inabari bw'ibwigora uko amasa atukuye. Oya genda nagenda guheze twarutamena. Oya genda twarutamena. Inabari bw'ibwigora uko amasa atukuye. Ngende kuri wa muhungu kuri wa musheri wanje nawe turaba ingene vyifashe. canke n'ivy'ukuri bimbona agucira agace je ngaha urabona ko atari inzu yiwanje nyamuze je ntuzane ngaha we ujya musi we ntiwaryohewe ujya musi bigenda ko cyahari yashaje kuvuga bukebwe kama byumva Negasha wabigiriye ntiwabigize ziko cyandukira. reka je kandi wawe ntiwaronzi je ko nicera kwa muze umuntu abagomba kunezerwa kugira ane why are you running amze yamaho we kijogo ivyo bikinga tubona ko tubonaga mwenda umuntu w'umugore mufitaniye ibihe sasa mbonyaza kweri mbonyaza sinzigari karambwira ngo nagize ntingo Genzana maho. jewe nuko nyene bimeze urumva kubera umuntu umuhungu wanyu yanje nakubwiye hasi mvuga kiwe ngasi kwa muzero avuge ngwi amze tuko turayaga basi byari byo twarimo basi musubire ndani tubimare turaza uvuze ngo yaguteye inda madame ndakubwiye ndakubwiye muhana umukobwa n'umuhungu wawe muhana umukobwa jeje uri kukacagenda amahanu ashaki ukambarira ngo jewe barage gufata ingingo nziza ndakubwira Erega sheri n'ubundi no wagize ikiwe ibi wewe wagize ibi ni bara wewe Jesi jewe ne wewe yampaye haba n'abandi aje hariya sawa nivyo
Yamuzewe ko namara kubyana ndakubwiza ukuri rero ukuraza ngaho. ndaza handi jewe Ndakuzi. banzirinde gatoyi ndaje gatoyi Ndakuba kandi mzee. Kugira reka je yenda mubarire je numve je naho hasi nakubwira nabi so wavyiteye ni wewe si wewe Haundi kandi chucha hali. amanya mubaze Haundi urabona ibintu ngiriye wabona ibintu bicishe kungira ngaho nyine imbere y'abantu. Ugomba bigende ko. Ndiko ndakubwira ati we ibintu ukuragira ngaho nibiba. Ahubwo ugenda batabana. Genda batabana. Oya jengu maha. mbone uvuze ngo iki ale ndibaza jewe igihe naja mu kiroberi ntitwari kumwe Ya mzewe ndabizi. ntitwari kumwe Ya. manzo ufukame ngaho ufukame ngaho nawe wagikobora sinakubwiye ngo jewe ngo uzaza gutwara inda usera ngaha Dawe ngana navyo. ibishatsi byawe umega ni susa wamubonye mera wamubonye toka ahubwo rero je ndigiriye ndigiriye turajana abona kweli heme abo je ndigiriye naje sinobana n'umusore